Mwiriwe mwake karibu kwicano kuri complex akazina manyitonije imbere Dieudonne ngati uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment turi mushasha naho ntibagire kugira portage turungikira mugenzi wawe kugira nabonye nashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene ino munsi tugomba tuyage kwa ya makuru mashasha amakuru avuga ku bantu babiri muganije ngo ndavuge ku bantu batatu ego nawe nta wundi ngo ati ni President Donald Trump hamwe n'umupresident wa Venezuela ariwe Nicolas Maduro ati nakandi kantu kakiyumviro ngo ka Paul Kagame ngani ngo ati sibirebire ni ibintu bigufi rero ndagusaba yuko wofata kanya kumviriza iyi video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho ego ngo ati twiyumvira ibintu mu vyumviro bishasha ego burya ngo ati ibintu bigitangura warabikurikiranye ngo ati vyari byo kurondera aho byo guhiga abagizi ba nabi badandaza ibyayura mutwe uko nuko bo muri Venezuela urumva Amerika yagiye kubarondera aho ibatega aho babicisha ikaba arasa ikaba bombinga kunuko mugani urumva ubu uko bamaze ni kugera mu gihugu urumva bamaze kugera ni mu gihugu bafashe umupresident wo muri Venezuela bamufashe ubamuzanye muri Amerika urumva ngo ati Amerika nayo ngugiye hubwo gutwara ico gihugu aho irondera abantu bazotwara ico gihugu urumva ngo ati ni intambara hagati y'ibihugu bibiri burya ngo ati tutazi ngo kubera vyose biri mu gacerere ego Amerika ngo ati ni igihugu gikomeye ibintu byose cigombera gukora kirabikora atangorane mugane hariho nabandi bavuga ngo ati ngo burya ngo ati vyari bikwiriye kuba aho gushika kubera abantu uzenya bene gihugu ba Venezuela bamwe bari mu mahanga maze n'abari mu gihugu benshi berekana umunezero yuko vyari bikenewe umupresident yarabagaramiye ngo ati ni nk'abajya ba president batwaza igitugu usanga bene gihugu tamahoro bafise atamutekano bama mu ngorane uko nuko urumva ngo ati ni ibintu bikomeye cyane rero ngo ati vyagenze gute itariki zitatu zo mu kwa mbere umva Amerika yatanguye umwaka mushasha ishize ukuguru hasi ngo ati ntawu ca inzira aho arengana tutamanjije gukora ivyacu ego rero ngo izo tariki zitatu zo mu kwa mbere mu 2026 Amerika yararungitse abasoda ndege zigenda kuronderanya president Maduro baramufata hari mu kajorojoro baramufata bamutwara aho bamuzana mu gihugu nyene ca Amerika rero habonetse n'inama president nyene avyerekana ivyo bintu avuga ku ivyo bintu vyabaye hariho n'aka video ngaha tuza gukina ka Marco Rubio avuga ku bantu baba president b'abarongozi bibaza yuko ngo ati president ngo ati wa US ngo ati n'umuntu wo gufinatisha ugasanga hari ibintu abantu bikoza bigira uko nuko ni handi cyamvuga kakantu ka Paul Kagame basinye amasezerano bakayabona nk'ibisanzwe bakayarengana bakayahunyagura uko nuko bibaza ngo ati ngo nta ngaruka zizobashikira rero ngo ati nivyo ntibabifate minenegwe kubera President Donald Trump ngo ati n'umupresident agira kwijambo rye abanyarwanda ko ravuga agira kwijambo ryiwe urumva ngo ati nta mucezo ego icavuze kirashitswa kandi nta kubabarira ngo ati birimo urumva aho vyatanguriye hose US tabizi iri kwira vana abantu binjiye mu gihugu ca Amerika ata burenganzira bafise atavyangombwa uko nuko ibasubiza iwabo
kandi ikagwanya abagizi ba nabi, ikagwanya abinjiza ibiyayuramutwe mu gihugu. Urumva kenshi na kenshi ngo ati ivyo bintu biva Venezuela. Rero ngo ati kuba ivyo bintu hariho biva, Amerika yarafashe ngo ati umwanzuro wo kubakuraho burundu, wo kugwanya ati abo bagizi ba nabi bazana ibiyayuramutwe mu gihugu. Mu minsi irenganye wasanga bariko baraba bombinga, babarasa uko nuko, babarasa mu maroketi mw'ico kiyaga nyene hafi ya Venezuela uko nuko. Mugani ngo tubunaho binjiye mu gihugu bagenda gufata perezida wa Venezuela ariwe Nicolas Maduro kumvo zitandukanye. Burya ngo ati uri kuravyumviriza ibi bintu, imvo zagiye zirahinduka, zari zo kurondera basi baza barajabutsa ibiyayuramutwe uko nuko, hanyuma hahinduka ngo ati gufata umuperezida kubera hariho ingorane zo kuba barashize hasi ikintu kijanye no kugurisha intuze mbega n'igitoro oyo mbega mu Kirundi bavyitwa ngwiki oyo, amavuta ya essence, amavuta y'igitoro uko nuko. Urumva n'ivyo bintu birimwo, urumva n'ibintu vyinshi. Ari usanga n'imvo yo gutangura kuza baragenda kurondera abo basi bajabutsa ivyo biyayuramutwe bigombeye nyene kugira bashike kw'iyo mari y'amavuta uko nuko. Rero n'uwo perezida n'abene gihugu ngo ati nta no kubamukunda, nibaje ba perezida bavuga ngo ati ngo yatwara igitugu sinzi uko nuko, ugasanga abene gihugu nta munezero, nta mutekano, ntaki, ugasanga nta terambere kubera ibintu byose usanga biri mu minwe y'umuperezida, kandi ugasanga biri mu minwe n'izo ngabo nyene ziragurisha ibiyayuramutwe, zijabuca ibiyayuramutwe mu bindi bihugu. Urumva ni ibintu bikomeye birebire umuntu atojamwo ino munsi. Rero kuba bamufashe umuperezida bakamuzana muri Amerika, urumva bagomba guhindura politike yaho hantu, aho bayigumiza uko barame ngene bo bigenzura. Urumva n'igihugu ca Amerika gigiye gutwara ngo ati Venezuela, gigiye gutwara Venezuela. Ngo twumva ya majambo ya Marco Rubio ariko aravuga ingene President Donald Trump atwara, kandi n'ingene abantu bakwiye kuza baratambuka buke kubera nabo nyene usanga bariko barahonyora ahadahonyogwa. Is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not... Urumva ngo ati ngo butarabimenya ngo ubu naho urabimenye. Kuba ngo ati turi umuperezida wo kuzarakinishwa, navuga ntimwumvire, musinya amasezerano ntimwumvire, ati mwigenza uko mwigomvye, ati ni ibintu byo kwitondera. Ngo murabonye ibibaye ko umuperezida wa Venezuela, baramubwiye yizane ku mahoro, baramubwiye arabe ngene yo gwanya ivyo bintu biriko biraba mu gihugu, ntiyarose inyishu. Vyashitse ngo ati nibi kugenda kumufata bamuvana mu gihugu. Urumva ubu nyene nta perezida ariko aratwara kiriya gihugu ca Venezuela. Ni ibintu bigoye kuko impamvu zitandukanye. Mugani burya ngo ati Amerika nayo nyene nk'ibi bintu usanga yifitiyemo inyungu nyinshi, cane ku bintu bijanye ngo ati n'amavuta.
y'igitoro uko nuko bagihingure barungike abagwizatunga bagende kugicakura kucimba uko nuko aho bahindure infrastructure inyubako zagize zaheze aho zabomotse zitameze neza, inyubako zitameze neza ugasanga nyene kandi n'ibintu byinshi birebire buryo biravye kubera Venezuela ngo ati ni igihugu naco nyene cariko kirifatanya n'ibindi bihugu usanga Amerika nayo nyene itashobora kwemera ugasanga nayo nyene ivuga burya ibi bitoro turabikeneye natwe turabikeneye ego. President that just talks and does letters and press conferences, and if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States, and the president addressed it. There's a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now, very happy, but instead he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. But I think that the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not, generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody, but don't play games. Ati don't play games. Jena ndumviriza ku kantu nyene ka Marco Rubio ariko aravuga ngene President Donald Trump yimereye si umuntu ngo ati ngo arondera ngo ingwano, n'umuntu arondera amahoro, agwanira amahoro ku gihugu ciwe maze ngo ni gufasha ibindi bihugu kurondera amahoro. Mugano ugasanga ati ngo abandi bantu bariko barafyinata aho bariko barigira nkuko ari ngangari ugasanga bizanye ingorane. Rero ngo ati ntukine imikino kubera ngo ati vyabaye benshi babibonye kandi birashobora gusubira kuba. Ngani na cyane urazi yuko ibi vyabaye hariho inyungu nyinshi Amerika ishobora kubironkamwe ibi bintu. Rero ngaca ndabana bijya bintu biriko biraba muri Congo hagati y'u Rwanda na Congo, hariho inyungu nyinshi Amerika yovana mwabijya bintu habonekanye umutekano. Habonekanye umutekano Amerika yoronka inyungu nyinshi mwabijya bintu. Mugani hariho ngo ati ngo abantu bigira ingangari ugasanga bariko baragira amasezerano hanyuma ubundi akicishiriza ahiwe ugasanga ntariko arumvira. Rero ngo ati bishobora gushika nta muntu yorenda kubivuga ngo ati kubera wavyumvise. Ego ati ni kumvira mukayaga mukagira ibiganiro. Je naho ntakunda ngo ibintu vya diplomacy uko nuko ni vyiza kugira diplomacy mugana uriko urategwa abene gihugu baba bariko barapfa uko nuko ta mutekano hanyuma mugende kugira diplomacy ngo ati muriko murayaga ugasiga nyene ngo inzu ngo igomba bariko barayizimya mugani wagaruka ugasanga basubiye kudomeka. Urumva ni ibintu bigoye gutahura. Mugani ni vyiza mugani ibintu bigoye gutahura. Ego burya ngo ati diplomacy nziza iba hagati y'abantu baba bariko baragwana bose. Mugani umwe ariko aragwanwa atagwana iyo diplomacy ntiyumvikana. Ego karaka video twagomba kuyagako ndagomba ko tuyagako. Ego hanyuma ndagusaba yuko gira portage kagira subscribe kagira comment kuri ibintu biriko biraba yuko burya nyene President Donald Trump ariko ararondera umutekano muri Venezuela aho hariho inyungu yironderera ko ayo mavuta uko nuko mbese kuba Marco Rubio avuga ngo ati burya abantu baza barafyinata mu gihe baba bari mu biganiro n'umupresident wa US ivyo garuka kuri Paul Kagame ni ingaruka zomfata nawe byifashe gute bimeze gute. Gira nawe ico uvuze ngaho muri comment ngo tuyagireho. Ego hanyuma kazina kanje wanyitwa Nijimbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana.